amakuru mu Kirundi ndabahaye ikaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Amakuru twabatororokanije uno munsi agizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Abakenyezi n'abigeme badandaza umubiri baparika kwibarabara ry'icenda n'irya kane muri quartier ya Bwiza ngo ntiborohewe mu buzima babayeho kuko abeshi muri bo bagiyeyo kubera ubuzima bubi bari babayemo imbere yo kuba muri ubwo buzima. Nayo ihiganwa mpuzamakungu rya tennis y'abigeme rirabandanya hano mu gisagara ca Bujumbura kuva ku munsi w'ejo ritanguye. Ndabaha ikaze rero mukanya ni muri mwimwe ukwanya. Dusubiye kubaha ikaze kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nko narimeje kubamenyesha abakenyezi n'abigeme badandaza umubiri bakorera kwibarabara rya kane n'igicenda muri quartier ya Bwiza bamenyesha ko babayeho ubuzima butoroshe kuko n'imbere yuko baja muri ubwo buzima bwo kwidandaza ngo bari babayeho mu buzima bubi cane, arivyo vyatumye baja muri uwo mwuga mubi. Ndabasabe tubakurikire. Kende ndaya je kubera navyaye umwana, abo bana jewe umwana wa mbere namuvyaye mu myerekano bafashe ku nguvu ufise 13. Kubera mere wanje atanuzeye nyene afise uburyo agwaye ukuguru baramugonze, amaze kumugonga nanje cindafata kugenda ngako rya kane nkarondera base y'abana impande yo kugifurege. Amayibo nyene nibo bati bari bamushaka ngahe tukababarira ni 3 canke 4. Hari igihe mwana n'umugabo muri hoteli inoti ya 20, hari igihe mwanda nk'abagabo 8 ndosera se y'abana. Je natangwe gukora aho haruguru mu Nyakabiga manyana nkuye ruguru ndamukorera amezi 2 mpemba kumwe amabuja caranyirukana cyamba mwibarabara baye mwibarabara nakwanye nakazi kumaraya turara mu mashurwe yo bwarohero abadukubita inkoni basubira. Je kugira ndonke n'abana nararose umugabo turabana tumaze kubana bonye tuvyaranye uwo mwana wa mbere atangura kunyihinduka, maze kunyihinduka caranta n'uwo mwana ntanye uwo mwana cinja mu barabara ngiye mu barabara uyu mwana arakura nawe uwo twamuvyaranye nawe nta nico afasha ndayihuku nyene mugatugihura yarama ayikarasiyo nyene yapanze aho kazi turabamo ure nta kimwe saba ko noronka itike nkaduga nkaza ukuri maruguru nyene twega ahubwo mwo tugarukira ko mukadufasha mukaduha n'agatike ko gutaha tugasubirayo twavuye twege bamwe ba. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'inkino. Ihiganwa mpuzamakungu ry'abigeme rya tennis ryatanguye ku munsi w'ejo rirabandanya hano mu gisagara ca Bujumbura. Urongoye tennis mu Burundi akamenyesha ko iryo higanwa rifise akamaro kanini ku gihugu c'u Burundi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Hamwe na mugenzi we Aris Tibero bavuze ko bakiriwe neza kandi biteguye. Bakiriwe neza cyane. Byose bimeze neza. Ndizera ko tuzokwitwara neza. Tuzokora ibishoboka byose kugira c'est agréable de jouer où il fait chaud. Umukinyi mpuzamakungu w'umurundikazi Sada Nahimana yajeje gutahukana intsinzi ari kumwe na Camila Barton yamenyesheje ko yiteguye gukora cyane kurusha umwaka uheze. Sinzi zogerageza gushiramo ingufu nyinshi nisanzure kurusha kuko umwaka uheze narakinye neza ariko nariyumviriye cyane mugabo n'ivyafashije. Nayo kubwa Gilbert Nibigigwe arongoye ishyirahamwe rya tennis mu Burundi amenyesha ko iryo higanwa rifise akarusho rizozanira igihugu. Vyifashe neza tuko turaba amamatch atari make, amamatch kandi novuga ari ku rugero rwo hejuru rushimishije. Turavye nk'abakinyi bari baje mu mwaka uheze n'abari uyu munsi turabona koko inkino zifise novuga niveau yo hejuru. Karusho ku gihugu ni kanini cyane, kanini nkuko nabivuze. Inkino ziri mu bintu bimenyekanisha igihugu co kimwe n'ubundi butunzi kama tuba dufise mu vyerekeye tourisme notamment, ariko cane vyerekana ko Uburundi ari igihugu kigendwa, vyerekana ko kandi federation yacu yizerwa kugira ngo ishobore kwakira amahiganwa bene aya mpuzamakungu.
ikindi naco murabizi abantu nk'aba baje mu Burundi barariha amaviza yabo barara mu mahoteli yo ngaha iwacu baratembera ku buryo ari n'ubutunzi maze bw'u Burundi bushaka kwisununura biciye muri sport biciye cyane muri tennis. Ihiganwa rya World Tennis Tour ryatanguye kuri uno wa mbere igenekerezo rya mbere ndamukiza ririko rihuza abakinyi bagera kuri 57 bava mu bihugu 27 byo ku migabane yose igize isi ikazorangira kwa 14 ndamukiza umwaka 2024. Ikibazo cy'amazi n'amatara kimaze igihe cibonekeza ngo kigiye gutoregwa inyishu vuba bwango. Ni nkuru twateguriwe na Ani Lorine Kakunze asanzwe yimenyereza hano. Bimwe mu bibazo byabaje mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego ku mugwa mukuru w'intara Karusi harimo ikibazo c'icikagurika ry'umuyaga nkuba n'ubukene bw'amazi cabajijwe n'umumenyesha makuru Claudine Irambona. Mbega no musi none habuze iki ko tubona ikena ry'umuyaga nkuba riguma ryibonekeza n'imirimo mito mito isaba umuyaga nkuba isa niyahagaze. Ikindi kibazo muri ubwo bushiranganje nyene kijanye n'ubukene bw'amazi aho muri no minsi hibonekeza ubukene bw'amazi mu makartier atandukanye hakaba haheze imyaka ishika 2 mwishira hamwe Regideso bamenyesha ko bariko baragerageza gukwega amazi mu masoko kugira ngo asahirize amazi ya Regideso. Mbega uwo mugambi uno musi ugeze hehe? Kuri ico kibazo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntangaguvu ubutare n'agataka Leonidas Sindayigaye yishuye ati baramaze guharura ibijanye n'amafaranga zo gukora ico gikorwa ariko arihwezwa yuko kijya gikorwa coshirwa mu bikorwa vyihutirwa bizokorwa mu mafaranga y'umwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025 kuvuga ahandi haco kuva mu kwezi kw'indwi acangira ko menyesha abariko baratwumviriza yuko hari n'umugambi ko turiko tuvugiza amatara ari umugambi wo kwagura umuyaga nkuba mu makomine yose y'igihugu atarasanzwe umuyaga nkuba. Iyo mugambi waratanguye mu ntara ya Rutana y'amakomine twahereyeko kandi ayo matara azokorwa dukoresheje ivyuma tuzokoresha ivyuma bishobora kuramba kugira ngo turabe yuko uba umugambi uramba. Two muri beshe tumubwira tuti nibihangane gato turazi yuko mu minsi iza ikibazo kizotora umuti turazi ko katsivi yarize kandi yuko baronsa amatara n'amazi bishobora kubafasha kugira ngo ubuzima bushobore gukunda. Ivyo biruko nk'ingomero Kabu 16 Rusumo Force Ruzibazi zamaze kongerwamwo ngo zisahirize ikibazo c'umuyaga nkuba. Tubandanirize gisata c'amagara y'abantu indwara zo mu mutwe ni indwara zimaze igihe zibonekeza ku bantu benshi ngo ariko iyo wituye abaganga babinonosoye iyo ndwara iravugwa igakira. Igira neza Bernice. Mu gihe abantu benshi babandanya bafatwa n'indwara zo mu mutwe uko bukeye uko bwije umuhinga yanonosoye ibijanye n'izo ndwara Honorine Irankunda aratubwira ubwoko bwazo. Hari indwara zo mu mutwe umuntu azigendana wewe nyene abazi ko afise iyo ngorane akamenya ko aja kwitura abaganga. Hariho n'uwundi rero izo nizo bita zija muri categorie de nevrose, hari n'izindi rero zija muri categorie de psychose. Izo ni zimwe umuntu aba atagishoboye kumenya nibimubako atamenya nibiba mu kubamwegereye kubera yuko nta bushobozi aba gifise novuga ko aba ari déconnecté de la réalité. Rero muri ico gihe abo bantu babiri novuga ko badakenera ubufasha bumwe mugabo ico bahurira ko bose nuko bakenera guherekezwa. Nayo umuntu iyavuwe agakira hari byinshi abantu bakwiye kwirinda gukora kugira ngo adasubira kugwara nkuko bibandanya bishikirizwa n'uwo muhinga. Gutungwa gatoke biri mu bintu cane bisubiza inyuma abantu bariko baratora mitende bagwaye ingwara zo mu mutwe. Hari n'igihe kumwibutsa ivyamubaye ko kumbure ivyo yabayemwo akigwaye bivanye n'uburyo ubimubwiramo bimutuma yihebura, bimutuma abona ko ataca kibereyeho kuri nose. Nico gituma ikibano muri rusange gikwiye kwigishwa cane ivyerekeye amagara yo mu mutwe muri rusange n'inyifato bogira igihe amagara yo mu mutwe yumwe canke y'uwundi yahungabanye, kuko kugira ngo akire azokirira muri ico kibano nyene, ico kibano yagwariyemo nico azokiriramo.
Ingwara zo mu mutwe ni ingwara zivugwa zigakira iyo umurwayi canke abamwegereye bituye abaganga babinonosoye hakiri kare. Tubandanirize amakuru yacu mu yavugwa mu makungu tukaba twayateguriwe na mugenzi wacu Alain Lorisi Ndongozi. Kuri wa kabiri genekezo rya kabiri ndamukiza umwaka wa 2024 niho umukuru w'igihugu mushasha wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yarahirira ayo mabanga mashasha akaba yaciye aba umukuru w'igihugu ca Senegal agira gatanu kuva ico gihugu cikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960. Aho ni nyuma y'amatora yatangaje abatari bake aho Bassirou Diomaye Faye yaramaze igihe mu gasho maze imisi mike arekuwe aza gutorwa ngo umukuru w'igihugu ca Senegal. Mu gisagara ca Diamniadio niho habereye ivyo birori byari vyitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bitandukanye. Amanitse ukuboko kw'iburyo umukuru w'igihugu mushasha wa Senegal yagize ati nduguruye twamugina imbere y'Imana n'imbere y'abanyasenegal bose ndiyemeje kuzorangura neza amabanga y'umukuru w'igihugu kandi nkongera nkubahiriza amategeko n'ibwirizwa shingiro ndugaye twamugina. Mwomenya ko Bassirou Diomaye Faye abaye umukuru w'igihugu wa Senegal wa mbere akiri muto ku myaka 44 akaba asubiriye ku butegetsi. Macky Sall yararongoye ico gihugu ca Senegal kuva mu mwaka wa 2012 gushika mu mwaka wa 2024. Ku mugabane wa Aziya mu gitero bivuga ko cyo cakozwe n'igihugu ca Israel abagira neza bagera ku ndwi barapfiriye mu gisagara ca Gaza. Ishira hamwe World Central Kitchen ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryagiriza Israel ko yishe abakozi baryo ndwi mu gihe bari bavuye gutanga imfashanyo z'ibifungurwa mu gisagara ca Gaza. Muri abo bishwe harava mu bihugu vya Australia, Pologne, Ubwongereza. Umwe afise ubwenegihugu bubiri bwa Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umunyagihugu umwe wo mu gihugu ca Palestine. Urongoye iryo shira hamwe Jose Andres abicishije ku rubuga rwe rwa X yasavye Leta ya Israel ko yohagarika ubwo bwicanyi idakorera habona. Hambavu yabo ndwi abantu bagera kuri 6 harimo abana 3 nibo bajanywe ku bitaro Al-Najjar inyuma y'igitero igihugu ca Israel cagize mu gisagara ca Rafah mu manuka kw'igisagara ca Gaza. Kuko ibiharuro by'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bw'umuhari Hamas buvyerekana ibitero byo mu kirere ivyo hasi n'ivyo mu mazi vyakozwe n'igihugu ca Israel kuva ku ndwi gitugutu bimaze guhitana n'imiburiburi abanyapalestine bagera ku 32 n'amajana 845 aho babiri kuri 3 muri abo ari abakenyezi n'abana. Nabo abanyagihugu bagera ku miliyoni 2.4 bugarijwe n'inzara. Kuri ayo makuru havugwa mu makungu duciye dusozerera ko amakuru twobatororokanije uno musi ariko mu nkundire imbere yuko dusozera no makuru banzi ndabasubiremo ingingo nkuru zari ziyagize. Abakenyezi n'abigeme badandaza umubiri baparika kwibarabara gicenda n'irya kane muri quartier ya Bwiza bavuga ko ubuzima babayemo butameze neza ngo kandi n'imbere yuko babujamwo bari babayeho mu buzima bugoye. Nayo ihiganwa mpuzamakungu rya tennis y'abigeme rirabandanya hano mu gisagara cacu ca Bujumbura. Urongoye ishirahamwe rya tennis hano mu Burundi akavuga yuko iryo higanwa rifitiye akamaro kanini igihugu cacu c'u Burundi. Nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru twabatororokanije uno musi. Ndabashimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndabipfuza kubandanya mugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu. Imana ibahezagire.